ikintu abacamanza bambwira ngo ninjiriye ubutungane jewe nyine bakavuga ko ninjiriye ubutungane nuko nagize imana nkaba ndi umunyamategeko ndabasokorera ibwirizwa shingiro basoma amategeko. Ndabaramukije abandi ndabahaye mwiriwe bivanye naho muherereye niteka n'umunezero ntangere byo gusubira kwa namwe mweba nkwanyi mukurikira iyi mbonesha kure yacu ari no yanyu Shiramatsiko TV. Ni mbonesha kure imwe rudende dushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi, aho ino mbonesha kure yacu ari no yanyu Shiramatsiko TV yibanda ku makuru atandukanye aba ari kuvugwa mu bisata bitandukanye, aho twibanda cyane ku makuru aba ari kuvugwa ku gateka kazina muntu, aba ari kuvugwa mu butungane, aba ari kuvugwa mu cibano, aba ari kuvugwa ku mbuga ngurukana bumenyi, aba ari kuvugwa muri politike ndetse n'andi yose mutamenye mwananyegejwe turatohoza amaze tukabashikiriza ido nido. Twabateguriye amakuru ahambaye cyane ari kuvugwa ku mukuru w'igihugu cy'u Burundi, aho ashobora kwagirizwa guhemukira igihugu, aho amaze iminsi akora impinduka zikomeye cyane kandi akaba ari gukora impinduka abona ko atari impinduka zikiza igihugu. Hakaba hari akarwi katanezezwa n'impinduka Perezida Evariste Ndayishimiye ariko arakora ngaha mu gihugu cy'u Burundi, kakaba gashaka kumwagiriza ibyaha bitandukanye kandi bikomeye harimo no guhemukira igihugu, aho nyine bamwagiriza ko ashaka kwifatanya n'abansi b'igihugu. Bakaba bari kubinyuza mu mpamvu nyinshi zitandukanye, berekana nyine ko Perezida Evariste Ndayishimiye arondera guhemukira igihugu akoresheje ubutegetsi afise mu biganza, ariko nawe akavuga ko adashaka guhemukira igihugu ahubwo ko ari impinduka ariko arakora. Ariko birazwi neza nyine ko hari akarwi kadakunda Perezida Evariste Ndayishimiye kandi kiteguriye kumukuraho umwanya n'umwanya, kamwagirije nyine guhemukira igihugu cy'u Burundi. Ninde azokurikirana umukuru w'igihugu cy'u Burundi Ndayishimiye ahemukiye igihugu? Ni amakuru nyine tumaze kubatohoreza tugira ngo tubashikirize mu idonido kuri no mbonesha kure imwe rudende dushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Wowe ico ubusabwa nta kindi, niba utarabyonda kuri sabone byondaho kugira ngo ko dushizeho amakuru n'ibiganiro ujye uba uwa mbere mu gushikirwa nabyo. Ninde azokurikirana umukuru w'igihugu cy'u Burundi Ndayishimiye ahemukiye igihugu? Haraheze amezi atari make umukuru w'igihugu cy'u Burundi aguma avuga ko abacamanza bamugabishije ko ashobora kwagirizwa guhemukira igihugu kubera ko ariko ashira ku murongo igisata cy'ubutungane. Keretse yuko sentare ihana ico caha itashizweho mu gihugu, Evariste Ndayishimiye aravuga nuko wewe ari hejuru y'amategeko. Ibyo bimeze uko mu gihe sentare nkuru y'ubutungane itegekanywa n'ibwirizwa shingiro ry'ico gihugu kiri muri Afurika yo hagati nyine. Perezida Evariste Ndayishimiye aravuga ko arengeye ubutungane, akavuga ko afise ubushobozi bumwemerera gukora icyo ashaka cyose ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Abarundi batari bake bakibaza koko igihe Perezida Evariste Ndayishimiye azaba ahemukiye igihugu sentare izamuhana mu gihe atigeze ayishiraho, ariko abarundi basesengura politike yabo babona ko nyine ibintu bishobora kuyangara cyane, kandi bakabona ko Perezida Evariste Ndayishimiye amakosa ariko arakora ashobora gutuma nyine igihugu kigwa mu manga ikomeye cyane, ariko akayakora yitwaje ko arengeye amategeko kandi yitwaje ko atasentare n'imwe iri ngaha mu gihugu cy'u Burundi ishobora kumuhana, mu gihe nyine urongoye ishirahamwe Parisemu avuga ko ibintu bidashobora guhinduka mu gihe CNFD izaba igitwara igihugu cy'u Burundi. Akahamagarira abarundi kuhaguruka bose bakikuraho intwaro ya CNFD kuko biboneka ko ari intwaro yazingiye amaboko imugongo y'abarundi, kandi akaba ari intwaro y'agahotoro y'agacinyizo idashaka ko umurundi wese aronka ico afungura, kandi idashaka ko umurundi wese aronka amafaranga mu mufuka. Iyo ngiyo nyine akaba ari intwaro ya CNFD, intwaro imaze imyaka myinshi izingamitse ubutunzi bw'igihugu cy'u Burundi. Ubwirizwa shingiro ry'u Burundi, sentare nkuru y'ubutungane igizwe na sentare ntahinyuzwa na sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro zikoranye. Izo sentare zose uko ari zibiri zirahari, ariko ibwirizwa ryunganira ibwirizwa shingiro niryo ritomora ingene sentare nkuru y'ubutungane iringanizwe, ingene ikora n'amategeko akurikizwa mu kwakira no mu kuburanisha imanza ishikirizwa ku bw'ingingo ya 242 y'ibwirizwa shingiro. Iryo bwirizwa ryunganira ibwirizwa shingiro ntarihari.
ntarihari nyine, akaba ariyo mpamvu Perezida Evariste Ndayishimiye avuga ko arengeye amategeko, akavuga ko agomba gukora icyo ashaka, ariko abirabira hafi bakabona ko igihugu cy'u Burundi gishobora kugwa mu manga ikomeye cyane mu gihe atategeko rihari rihana umukuru w'igihugu cy'u Burundi igihe aba yahemukiye igihugu. Akaba ariyo mpamvu Perezida Evariste Ndayishimiye nawe abandanya gukora ibyo yishakiye, kubera ko abazi neza ko atategeko rimuhana riri ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Ninde ashobora gushiraho iryo bwirizwa shingiro? Umuntu wenyine ushobora gushiraho iryo bwirizwa shingiro ni Perezida Evariste Ndayishimiye. Umukuru w'igihugu ubwiwe arashobora gutunganya integuro y'iryo bwirizwa shingiro, ariko umunyamategeko abivuga abona ko Evariste Ndayishimiye atagushaka ko kuritunganya afise. Umunyamategeko avuga ati ntiyamenyekanishije amatungo yiwe kandi bitegekanywa n'ibwirizwa shingiro. Perezida Evariste Ndayishimiye ntiyamenyekanishije amatungo yiwe kubera ko nyine yitwaje ko arengeye amategeko ngaha mu gihugu cy'u Burundi, kandi akitwaza ko atasentare n'imwe ishobora kumuhana ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Simbona ingene yorazwa ishinga no gushiraho sentare ifise ububasha bwo kumukubita intahe mu gahanga. Perezida Evariste Ndayishimiye ntashaka gushiraho sentare ifite uburenganzira bwo kumukubita intahe mu gahanga, kuko arazi neza ko ari gukorera amabi menshi abarundi, akaba ariyo mpamvu atakubahuka gushiraho iyo sentare. Kubw'uwo yize ibijanye n'amategeko, abandi bategetsi bo hejuru harimwo umushikiranganji w'ubutungane hamwe n'uwurongoye sentare ntahinyuzwa barafise ububasha bwo gutunganya integuro y'iryo bwirizwa shingiro, ariko biragaragara ko badashobora kubigira umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye atabishaka, kuko nyine birashobora kumugiraho ingaruka nyinshi cyane, kubera ko Perezida Evariste Ndayishimiye ariko arakora amakosa menshi cyane ashobora gutura igihugu mu manga. Akaba ariyo mpamvu abona ko igihe iyo sentare yaba iriho yahita imuhana byihuse, kuko ari gukora ibintu bibabaje kandi biteye ubwoba, aho nko muri no minsi ari gukora igikorwa kibabaje kandi giteye ubwoba cyo gufata abana b'abarundi abasoda akabarungika gupfira mu ntambara muri Kongo. Ibiriko birashavuza abarundi batari bake, kandi akaba ari ikosa rikomeye cyane ariko arakora mu gihe atigeze asigurira abarundi iciyo ntambara yo muri Kongo ivuze ku Burundi, ariko we akabandanya nyine gushirayo abana b'u Burundi kugira ngo bapfireyo, mu gihe we ariko araronka amadolari menshi y'umurengera. Akaba ariyo mpamvu nyine abarundi batari bake babona ko Perezida Evariste Ndayishimiye atakubahuka gushiraho iyo sentare, kuko azi neza ko ishobora kumugiraho ingaruka zikomeye cyane. Ibyo biruko mu gihe Evariste Ndayishimiye nyine amaze igihe asubiramwo ko abacamanza bamugabishije ko ashobora kwagirizwa guhemukira igihugu hamwe yobandanya yisuka mu bijanye n'ubutungane. Perezida Evariste Ndayishimiye nyine abacamanza bamugabishije ko ashobora guhanwa byanze bikunze yagirijwe guhemukira igihugu nagumya kwisuka mu butungane, kandi koko biraboneka neza, byabonekeye neza mu rubanza rw'uwahoze ari umushikiranganji wa mbere w'igihugu cy'u Burundi, kuko ibyaha 9 byose bamureze nta na kimwe ikigeze kimuhama, nta na kimwe bigeze babonera ibimenyetso. Ariko igitangaje kandi kinateye ubwoba nuko nyine bamusabiye gupfungwa ubuzima bwe bwose, kandi akaba ashobora no guhabwa icyo gihano, kuko itegeko ryavuye kwa Perezida Evariste Ndayishimiye. Urubanza nyine rw'uwahoze ari umushikiranganji wa mbere rukaba ari rumwe nyine mu manza zerekanye ko mu Burundi atabutungane buzigira buhaboneka mu gihe intwaro ya CNFD izaba ikirongoye igihugu cy'u Burundi, kuko biraboneka ko nyine abategetsi bo ku rwego rwo hejuru bakomoka mu mugambi uri ku butegetsi bakoresha ubutungane mu nyungu zabo bwite. Aheruka kuvuga ibijanye n'ico kibazo ku igenekerezo rya 3 Munyonyo igihe yagirana inama n'abarongoye amadini atandukanye mu Burundi. Ico gihe Evariste Ndayishimiye yavuze ati abacamanza bavuze ko ninjiriye ubutungane, nuko nagize imana nkaba narize amategeko, nca ndabasokorera ibwirizwa shingiro basoma amategeko, bambwira ico ari co umucamanza kizigenza, ngo oya urumva iby'amategeko ngo hariho nyine ibyo warengeye, uguhemukira igihugu hariko amakosa wakoze. Evariste Ndayishimiye yarabandanije avuga ko yababwiye ko umukuru w'igihugu atanze ikigongwe aba arenze amategeko. Nca ndababwira nti murazi ko umukuru w'igihugu yemerewe no kurenga amategeko. Je nabahaye akarorero, umukuru w'igihugu afise uburenganzira bwo gutanga ikigongwe. Urubanza baruca neza, waramenje intahe igakubita mu gahanga, bakavuga bati uyu azopfungwa ubuzima bwe bwose. Umukuru w'igihugu agaca aza ati ndakugiriye ikigongwe. Aho ntaba arenze amategeko?
hari aho urigera wumva ngo yamenje. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi General Evariste Ndayishimiye arerekana mu bwirasi bwinshi ko arengeye amategeko, akerekana ko ata muntu n'umwe ashobora kumuhana ngaha mu gihugu cy'u Burundi, ariyo mpamvu nyine abandanya gukora amakosa yishakiye, agakora icyo ashatse, akavuga icyo ashatse, kuko abazi neza ko ata mategeko ahari ngaha mu gihugu cy'u Burundi, kandi abazi neza ko ata sentare ihari nyine yo kumuhana. Ariko rero ico kigongwe c'umukuru w'igihugu kiremewe n'amategeko kuko giteganywa n'ingingo y'114 y'ibwirizwa shingiro. Ku bijanye n'ico co guhemukira igihugu naco, ingingo y'117 y'ibwirizwa shingiro ivuga iti: umukuru w'igihugu ntashobora gukurikiranwa n'ubutungane kubera ibyo yakoze mu kurangura amabanga yashinzwe, keretse iyo yahemukiye igihugu. Umukuru w'igihugu ahemuka iyo aciye kubiri n'ibwirizwa shingiro canke amabwirizwa, agakora n'impaka ibiteye kubiri n'ineza y'igihugu, bihungabanya bimwe bikomeye ubumwe bw'abarundi, amahoro mu gihugu, ubutungane kuri bose, iterambere ry'igihugu canke bityoza canke agateka kazina muntu, bibangamira imbibi z'igihugu no kwikukira kw'igihugu. Ariko ibyo byose nyine birerekana ko Perezida Evariste Ndayishimiye abikora, ariyo mpamvu nyine abacamanza bamugabishije ko umwanya n'umwanya ashobora gusanga ari kubazwa guhemukira igihugu, kuko ibyo byose ariko arabikora mu Burundi, nta gateka kazina muntu kariko karubahirizwa, ubutungane ariko arabwivangamo, ari gukora amakosa atandukanye, aho afata abasoda b'u Burundi akabohereza gupfira muri Kongo. Ibyo akaba ari ibyaha nyine yakagirizwa igihe baba bamwagirije guhemukira igihugu, ariko we nyine akishongora avuga ko arengeye amategeko kandi ko yemerewe gukora icyo ashaka ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Sentare nkuru y'ubutungane niyo ifise ububasha bwo guca imanza z'icaha co guhemuka. Umukuru w'igihugu ashengezwa n'inama nshingamateka n'inama nkenguzamateka zikoranye. Iyo ngingo igashingwa yemejwe na 2/3 by'abagize izo nzego biciye mu matora yabaye mu mwiherero. Itohozwa ritegerezwa kugirwa n'umugwi w'abashikirizamanza bakurira sentare ntahinyuzwa batari munsi ya 3, barongowe n'umushikirizamanza kizigenza wa Repubulika. Mu kiganiro yatanze ku munsi wa mbere, urongoye ishirahamwe rigwanya igiturire n'isesagura ry'amatungo ya leta Urukomo yavuze ko atari ibisanzwe kubona ko hari abantu badashobora gukorwako n'abo bagurisha igihugu. Urongoye Urukomo yavuze n'agashavu kenshi ko bitangaje kandi bikaba biteye isoni kubona hari abantu badakorwa ko ngaha mu gihugu cy'u Burundi naho bagurisha igihugu. Ico gihe Gabriel Fyiri yavugaga Perezida Evariste Ndayishimiye kubera ukuntu yishongora, akavuga ko arengeye amategeko, kandi akavuga ko nta sentare n'imwe iri ngaha mu gihugu cy'u Burundi yemerewe kumuhana. Akaba ariyo mpamvu akora ico yishakiye, harimo nyine no kugurisha ubuzima bw'abana b'abarundi, akabona amadolari y'umurengera mu gihe bajya gupfira muri Kongo, ntagire ico bungukira igihugu. Gabriel Fyiri abona ko leta y'u Burundi yanse gushiraho isentare nkuru y'ubutungane, kandi iyo sentare ishobora gutuma hatsimbatazwa intwaro ibereye n'ubwigenge bw'ubutungane. Umwe mu bahinga bakurikirana hafi ibijanye na politike y'u Burundi avuga ko iyo sentare nkuru y'ubutungane tuzopfa igiyeho igihe cose umugambwe CNDD-FDD uzoba ukiri ku butegetsi. Abarundi batari bake bavuga ko umugambwe CNDD-FDD igihe uzaba ukiri ku butegetsi ata amategeko azigera yubahirizwa ngaha mu gihugu cy'u Burundi, kuko biramaze kuboneka inshuro zitari nke ko umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD urengeye amategeko, witwara nyine nk'urengeye amategeko, ukabandanya gukorera ikibi cyose abarundi. Ariyo mpamvu abarundi bo mu mihingo yose bavuga ko igihe cyari kigeze bagahaguruka bakikuraho intwaro y'agahotoro, intwaro y'agacinyizo, intwaro imaze igihe kitari gito ipfukamye mu nda abanyagihugu. Ariko igitangaje kandi kinateye ubwoba nuko nyine Perezida Evariste Ndayishimiye agumya kwereka abarundi ko ari kumwe nabo nyine kuko mwarabibonye mu ntango z'ubutegetsi bwiwe. Perezida Evariste Ndayishimiye yaravugaga amajambo aremesha, akavuga amajambo rwose aryoshe, ariko icyababaje abarundi batari bake nuko kuva Perezida Evariste Ndayishimiye yashika ku butegetsi kugeza n'uyu munsi, ibyo yagiye asezeranya abarundi atarigera akora na kimwe ca 10. Biboneka nyine neza ko Perezida Evariste Ndayishimiye nawe ari mu murongo w'umuhisi Petero Nkurunziza, kandi ari
mu murongo wa CNFD, umurongo wo gucinyiza abanyagihugu, umurongo umaze igihe kitari gito uzingiye abarundi amaboko umugongo, aho nyine ubutunzi bw'igihugu nka bwose bujya mu minwe y'akarwi gato cane karongoye igihugu c'u Burundi kiganjemo nyine ibihangange bikomeye cane byarwanye mu rugamba rwa CNDD-FDD. Perezida Evariste Ndayishimiye nawe akaba yaraje kubishimangira, aho muri no minsi ariko arakora ibikorwa bitangaje kandi biteye ubwoba, byerekana ko nawe nyine ashaka gutunga gusumba, kandi bikerekana ko ashaka gukora ibigumya gucinyiza abarundi. Banywanyi bacu, ni ngaha duce dusozerera amakuru twari twabateguriye. Mu kandi kanya kari buze andi makuru turiko turabatohoreza, turi kubatunganyiriza nyine yerekana ibiriko birabera muri Kongo ndetse n'ingorane zikomeye cyane Uburundi bwaba bugiye kugirira mu ntambara ya Kongo, mu gihe Perezida Evariste Ndayishimiye umusoda wese agiye muri Kongo amuronkaho ibihumbi 5 by'amadolari, ariko ayo akaba ari amafaranga nyine atinjira mu kigega ca leta, akaba ari amafaranga ajya mu mufuko wa Perezida Evariste Ndayishimiye ndetse n'akandi karwi gato cyane karongoye nyine inzego z'umutekano ngaha mu gihugu c'u Burundi. Turaza kubigaruka ko makuru yacu yo hanyuma. Wowe ico usabwa nta kindi ni ugupyonda kuri sabone kugira ngo uko dushizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba uwa mbere mu gushikirwa nabyo. Ibihe byiza nibyo ndabipfurije banywanyi bacu.